Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndakwikaze kuri Magic Channel ndabwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'abantu. Nuko another day, another vibe. Ndakubwira ko no munsi vibe yacu yashoboye kudukura neza na neza ibujumbura. Iraduterura ituzana muri Muramvya, muri Bukeye. Murabizi ni nyuma yaho ahabereye igikorwa cyo gufasha umwe mu bantu bashoboye gukoreshwa kugira muri Manera Fins ibikorwa bishobora kugenda neza. Ndavuga cyane kuri Bitege. Ivyagiye biracindya nino mwarabibonye aho twashoboye no kushobora kuva neza na neza Bujumbura turaza turashika hano Umuramvya tuje kumuraba yaramaze igihe kirekire atarashobora gushika kuraba abavyeyi. Uwo munsi twarashitse ndetse urashobora kuraba n'abavyeyi aho ubona ko benshi barananezerewe. Ni nyuma yaho havuzwe amajambo menshi yagiye araza ibindi bintu aho ubona ko bari batanguye kuvuga bati bajya abana, aho ubona ko twashoboye kumenya ko hari abana bajya abana babiri baravuze neza na neza ati sabana biwe. Uno munsi kwa twavuze ati reka dushobore gufata akanya, dushobore kuduga, dushobore kugenda, kumbure dushobore kuyaga n'abavyeyi bashobore kuduha umuco neza na neza. Kujya munsi murabona umunezero wari mwinshi yaramaze igihe atarashobora gushika ino. Uno munsi twavuze reka dushobore gushika dushobore kumenya mbega ibintu vyifashe gute. Benshi muri bo aho ubona ko twashaka bashobore kutubwira mbega ni vyinshi twashoboye kumva, ni vyinshi twashoboye kumbona ku mbuga ngurukana bumenyi baguma bavuga bati bajya abantu bashatse kuyo bashatse kugenda gukora ibindi. Umunsi twashoboye kwishikira mu kibanza turi kumwe na Nera, turagiye Nella uno munsi nirigira kabiri. Bwira bariko baradukurikirana kuri Magic tuje gukora iki? Kuri Magic gusa kuri Manela no muri yeah. Okay, murabizi byagumye cyo kumarezo sosio bashatse kwiba. Murabizi yuko ikintu ca mbere twariyemeje kuzogurira impuzu bajya abana. Bajya abana mwarabonye ko hari ibintu basavye Bitege mugabo hariho ibindi bintu tuje gutohoza. Hari ukuri tukeneye kumenya inside tuvyimenyere bega kabuki tureke kuguma twumva utuntu tugino. Rero ivyo bintu nibaza ko ntobivuga kuri no mwanya ahubwo muraza kuvyumviriza twese turaza kuvyumviriza turi kumwe. Nababwiye ko twamaze kwishikira dushobore kubera ko jewe ndabizi iterambere ry'umuntu haba hariho abantu riryohera, haba hariho n'abantu ribabaza. Rero je navuze ati ibintu ndiko ndumva kubera ikintu duga ruguru menye ati mbega nukuri canke n'ibintu byo kubesha. Barashobora kuba bariko baramusharika ntiturabimenya abakunzi badukurikirana aho nababwiye ati nibaza ko boza tukagenda reka dushobore gushika neza na neza muhira. Sawa buke buki. Yego. Abandi baraha. We koro. Koro. Yamana baramuzi. Mwari mukomeye. Turivyo urabuke buki. Warosa bashitsi. Amahoro. Amahoro. Ibisigisha. Amahoro. Sawa. 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 Kuri chokira garichare. Now I'm on. None we mwani mwatana nyino. Oyaye, aho nzoga twari tuvuye iyo ruguru. Ruguru rero. Natwe tugiyefo. Tukire mu manuke. Utugiye tutimanuke. Era kamete ndahara ngo ntaza. Abana barakomerera. Beni Bonheur arihe na Jessica. Bajya bari ngaha. Bagiye gusenya. Bose na Beni Bonheur. Na Jessica ni mwamuherere. Baza ryari.
yo ngubu ntibazaga ijoro uzi igihe bazira bagiye gusenya bagiye batevye hafi saa 9 girigere bagiye sizere no baza nta ngorane mwari mwivyura rero arivyura bukebuke yego natwe turakomeye turashima neza bari we bingwa wanyu yashitse ryari yaje bukeye yarankwa ngo banyimye amahera ngo mugabo ngo nanyo nyambara akapangara yatayishe bwije yari karamweraho yego nuko bakunzi ba Magic Channel nuko mubibona twaba twamaze kwishikira neza na neza mu rugo kwa Bitege. Murabizi ikiganiro twaheruka gukora twarashoboye kuza aho benshi bavuze bati reka dushobore gushika kwa Bitege dushobore kuraba mbega bimwe bavuga ko yarakumbuye kuraba umuryango twaramuherekeje twaraje mwarabonye abavyeyi rero hambavu yaho twarashoboye kubona ko hariho nibindi bibondo aho ubona ko navyo nyene NELLA ari asanzwe arongoye NELLA Films nawe nyene baheje bakamusaba bakamubwira ati turakeneye umukate tantine zuzana umukate ndetse abona ko icyumviro cyateye cyaguka ndetse nawe avuga ati shobora kuzogenda ntwaye utundi tuntu tugiye kuraba umuryango uno musi rero tukaba twagize ati reka dushobore kugenda dushobore gushika neza na neza mu Kibogoye ni mu ntara ya Muramvya muri Bukeye nuko tukaba twashoboye kuhishikira tumaze gushika tugiye kuyaga n'abavyeyi gumana nacu kugira dushobore gusangira kino kiyago kuri uno munsi aho ubona ko tuje gushika kumbure dushobore guhereza abavyeyi wa mukata abantu bari basavye kandi dushobore tunayage no kuri ibi na biriya nuko mugumane nacu ni sawa rero ni sawa bukebuke muze neza abandi baraho asa Jessica na Bonheur na Bonheur no Jessica ne bavuye bakundanye n'uyu cyane mwasha umwene utari ngaha nawe n'uyo uyu uyu nawe wavuze ubu n'umukobwa w'iwanje nawe n'umukazana asha meze neza namwe rero yego turashima aho duheruka ngaho ni twari twakubonye cyane mwambonye kweri naje nabyumvise mwamaze kugenda ariko bana barakubwiye ukuntu byari bimwe barambwiye basi bashango byari biryoshye narahombye ko atariho narindi ariko ntaje nuko rero musiko twisangiye ni sawa nubwo mwakimwe batuma abandi bana baca baragenda no nkubu baza kuva gusenya nka sangabe igihe bazira nkubu naho nzi bagiye gusenya batevye ko bagiye mu masaha 5 nabo basenya kure ni mu kibira cyariya none bagiye barabishobora ko mbona umeze batorora tujyanya batorora turi hasi ntiba ariko nyene menga Jessica ni mutoye hajya nawe nyene arashobora nyene canke Bonheur ni amakayiza akamutekerera akamenya ko yaramutekerera akaca yikorera hajya gusenya ni giti baca oya no duhehe duto duto abana batora mputu Eragurate umusiguri aciye atangana ngo duhehe n'uduki batora mwene uko okay umukaratuzi bagaca batora rero bagatekera bagaca bazana tugaca ducana donc ibi najya amashami y'umukaratuzi niyo batora rero duhehe nitwo bituduhehe murakoze yego ni sawa no kuri yego bariko bagiye gusenya bagiye hakeye ni byiza yego nuko rero nyine urabona twashitse nkuko nabandi twari tubakumbuye mugabo bwa mbere na mbere bega bitegewe gute amakuru yiwe Bitege ivyiwe jewe ko yibera hariya mu gisagara yino none je ndamukumbura naho nari nazindutse kuzana twasi tugatongo twakaguru hama saa 5 ndaduka nasanze yamaze kuza ndabaza none ko yagiye tutavuganye ibyagenze gute ngo yavuze ngo jewe ngo sinagiye ntahembwe ngo none ndigiriye ngo je singuma ngaha yagiye tutavuganye jewe n'ubu ndamukumbura ngo tuvugane sindamubona ngo yagiye adahembwe yagiye ko yambariye je yabimbira mu ijoro atashe mugabo mu gatondo je navyutse ngenda sanga yahise nukuvuga ino yahamaze nk'imisi nganiki oya hamara imisi nganiki nukuvuga buke ujya munsi nyene buke yaciye agenda ujya munsi yaciyaza mugabo waragumanye
rero nsanga yaje Baganiriye. hoho yakubwiye ko azoca amanuka bukeye canke ntiyari karabitomora neza Hakiri mwijoro yavuga ngo nzogenda bukeye. Bukeye rero turabanza turagumana ngaha ndarondera utwo kurya turasangira. Hanyuma shoga ngo reka nicare aho mu rugo rero ntegere ngende ngo nk'ubu bagumye bandindiriye. Yaguma avuga ko twe ari bandi bamurindiriye. Mwebwe nyene. Ngo nk'ubu bagumye bantegereye. Yego. Bitege ubwiwe twarumvise ariko aravuga ko ashaka kubanza kugumino azobanze aho yage n'abana bari kumwe ngo yarakumbuye abana aravuga ko n'imiburiburi ashobora kuzomara nkino nk'amezi 2 canke ng'ukwezi yaciye atujya munsi bukeye yaciye amanuka ujya munsi bukeye ku murango naje nagenda mubaze kwa ikibazo ciwe ko cari ico ngo yubake none uzobaka ryari sanga yagiye nta bindi twavuga je nasanze yagiye je urumva naye namubwiye nti rero buragumanye n'abana urumva abana bari bagukumbuye kandi warabonye vraiment buri umwana arinze avuga ati je papa narinda mukeneye nuko abagukumbuye by'ukuri rero aranyemerera yuko agiye kuhaguma ndamubwira ati niwakenera ibintu wowe uzombwira nzogusigira nimero yanje rero nagiye ndamubona bukeye numva abantu bambwira ngo Bitege yamanutse ndumirwa yaciye aza avuga ngo nta misi zohera ngo atagiye araza ngo nko kundwi ngo canke zibiri ngo azoza arasimba azaraza kuraba umuryango kubera je bukeye twaciye tubonana ndaciye bukeye naciye ndamusanga ariko arategera ca turabona narayimukuyemwo yeyo yamaze kuri basha turuhuka uvuyeyo tuyage nanje basha cambwira yuko mu ndwi zibiri canke imwe bazoza araza kuraba umuryango ikijanye n'abana hoho ntaco mwayaze ko bo bazoza araza kubaraba canke arakana azoza arabarungikira ko abana bagumye bavuga bati barabirekramye barabisavye cane bati papa twari tumukumbuye ati rero tuba dushaka kwazaraza kuturaba yaravuze ko azoza araza nyene nabo nyene kubaraba naho nyene yavuze yuko mu ndwi zibiri canke imwe azoza arasimba nyene kuraba ingene bimeze kuva kijya gihagenda haragakuru kiwe arabatelefona ngo babaze amakuru yino canke arabatelefona babwira ati abana vyifashe gute canke ati nzoza kubaraba je yarantelefone hariho umuntu yantelefone sinzi nimero yaciyeko yuko zoba ari haramwe muri mwebwe sinzi yuko ubu yari yamuhaye nimero mbere ngo uciye ngo yihuwo gerunzaniye telefone ndazira binomero yandondeye Bitege nyene yego uwo muntu yarandondeye acambwira ngo ni gute ti ni sawa basha ngo ndi umugenzi wabingwa ngo turi muri niwe Bitege nyene ni bingwa kwe Bitege ino twe tumuzi kuri Bitege mbwa abandi hari abandi bamuzi kuri bingwa uvuze bingwa none abose bashaba mu meri bingwa uvuze Bitege bwino ntitwoshobora kumutahura neza mu kuvuze bingwa ca dutomokerwa neza ino bamuzi kuri bingwa Ujya rero ashara telefona uwo muntu arambwira yuko ngo mwaje no kuramutsa umuryango nizi ziherezwa na setisase nkani sinzi ko muri mwe byari mwuzikoresha oya nta numwe umuntu rero sinzi ariko ngo mwarashoboye kuganira na Bitege nyene uramubaza ko yashitse amahoro yego Bitege twaraganiriye arambye ashaba ngo nashitse amahoro basi ngo ntangorane ashataho ni sawa ariko ntuzoca twibagira uzoca ugaruka ngo yanzocanza mushikanje urazi nyene yimereye asha nanje taho ni sawa neza nyene nkabingwa nyene uramubona yego turaganira mbega ho kazina bingwa kavuye kuki reka tukabaze umuvyeyi wawe we amumenyeye wewe ntawe papa bingwa kavuye kuki ko kimwe mwise bingwa iryo bingwa sije nari mwise yagitiwe Bujumbura abaca rero baramuhindura izina ryiwe yari Buzoya niyo zina ry'ukuri wamuhaye iryo kwa padiri Jiriberi Buzoya Jiriberi ntukamazina Jiriberi hamare ryo ryabingwa bari mutaziriye Bujumbura kuko ntiyigeze aba ngaha muhiri wanje yagumye yibera Bujumbura byose nukumugara byose yamugariye Bujumbura yego turavyibuka hamare rero nkaca nigumira ngaha kuko ni kibanza cyo nico kiracigumira ngaho yandi nikigume ngaha azoshakira azoza kubaka rero naho yamanuka nagenda maze none akibanza sabuzoza kubaka ryari
nagenda tutavuganye rero nsanga yagiye cyane igumira ndi ngano niko atakundi nogira Yego. ndabisha amaso numviriza ko ariho gusa nta bindi je nta bindi no menya ivyiwe ntavyonse ariko wari wategekanije yuko ari nkamwe yoguma mushobora kuyaga kugira ico kibanza ciyo ashobore kugitegura no ashobore kuhakorera ashobore kucubakamwo yego kuko nta wundi nogiha kuko naramaze kukimuha se nta wundi nogiha aho duheruka ngaha mwene wabo yarari ngaha yego mbega nawe wari wamubwiye ati burya hahantu bingwa ariwe Bitege ati nzohava ndahamushikiriza canke ndashobora kuhamuha yarabizi canke warusanze warahabagaburiye oya umuhungu mwene wabo aho siwe wewe izubaka iyo hepfo iyo ni kuvuga hari hasanzwe ari kwa Bitege burya harindiriye bugihe yovuga ati naronsa amahera ngo makubaka amabuye burya naya nasanze ngahanya byose yariho bishabe munanira kubaka biguma none ko je ntomwubakira niyo abashaka kubaka azoza kubaka hageze ko arongora yego burya rero biruko urategekanya ko bajya abana ari nkamwe vyoshika Bitege akavuga ati ndaronse umufasha wundi yego utekanya ko wamuha bakagenda kuregwa no mufasha wundi azobazanye canke yo bagumana kugira bikorohera oya abo bana baca baza ngaha nyene bakaguma kwa Bitege mugabo nkabarabira ngaha none wumva bo shabaza munzi wanje kandi sariho baca baguma munzi we hama rero je nkazanda baraba nkuko ndaba abandi gutyo nyene mugabo urumva bo barabana biwanje nyene bayikuma impande yanje nkazanda baraba ndabahanura ntikora uku dukora uku kujya ndabahanura n'ubu yego hari amwe mu makuru twashoboye kuronka benshi bariko baratubwira ati muraraba neza hariya ati nabari abana ati none kumenga neza na neza saba Bitege twashaka kumenya neza wowe nkawe wari usanzwe ubizi no munsi ubanza uduha umuco kugira dushobore kumenya mbega ibintu vyifashe gute ibintu ngene vyifashe uko none ko abo bana baraho n'ubunye bibwumira ngaha kugira ngo baramuraba ngo ntari ngaha baraba jewe ndi ngaha ndabaravye nayo wewe abumva nyene ko bariho gusa nta bini none ko atari nkajya mwamuzanye nko batari mwege mwongeye kumwohereza ati duga ndazi ntiyoza ega n'ikigaba yagumye yibera Bujumbura nyene akikundira utuyoga iyo yigumwera ngo ndazi yiborera za Rugombo ndabizi nayo ino cayivira kuko ataronka nk'ivyo azaramwa vya misi yose twebwe neza na neza ikibazo canje cari gitumbereye turi hari Bujumbura igihe twakora kijya gikorwa bivanye nuko abantu bagiye batandukanye badushikiriye harabashoboye kutubwira bati Bitege bajya abana sabi wiwe ati Bitege ntarashobora kuvyara ati nikimenya nuko nta mugore afise oya nta mugore afise none bajya abana dushaka kumenya bajya abana nabande Jessica na Bonheur ujya Bonheur na bamwene wabo hama rero acarabakunda wenyene arabishirako ni kuvuga saba Bitege Bitege ntiyigeze avyara atamugora agira nta mugora agira none ngiye mbaza uye wewe sinamubaza nti none abana wowe basize ko mbugira ngo nguru mukazana wewe yaciye ambwira ati je ndi mukazana ndi ku kazi niwe yaciye abimbwira araje ndamubaza none Bitege umugore wawe ari kuje nda mugore ndigera ariko Bitege ubwa mbere twe tukiri hariya twavuye hariya atwemeza anatubwira ko atabana afise bajya babiri n'abamwene wabo kuko yabakunze niyo yaronsa amahera yabahakayi gusa nayo handi nta mugore arigera we yaravyemeje avuga ko banavanye n'umugore ahubwo umugore bavyaraye bajya abana bavanye ubu rero bajya abana bari kwase barezwe nawe na seku ni kujya kubafasha je nta bindi nzi urumva papa ukuntu bimeze narakubwiye yuko jewe nije twatanguranye igikorwa na Bitege hama tumaze gutangurana igikorwa niyemeza kuzogira ico ndamufashije bitewe n'ubuzima Bitege yarasanzwe abayemwo bitewe n'ukuntu yaragomba abantu bamufasha mu kumuha akazi mu kumuvuza ndetse no kubona muhira kubera ko yari yaravuze yuko amaze imyaka myinshi ataduga ruguru ego Bitege rero ntiyigera avuga ku kintu c'abana
ariko amaze kugera ngaha abana yavuga ko ari abana biwe yavyaye ntiyigeze avuga ko ari abana ba mwene wawe kubera ko igihe duheruka yavuga ngo ikintu ukumbuye muri Kibogoyi uyu ariko aramubaza yavuze ngo nari nkumbuye umenga abagenzi ibintu nk'ivyo n'abana banje ubundi mu Kirundi yuvuze abana banje donc baba ari abana wavyaye biwawe wivyariye twaranamubajije ati none umugore mwavyaranye bimeze gute acha tubwira ati twaravanye turamaza mwaragize divorce muraja muri leta ati ego ati n'abana barabampaye ati rero bari kwa Mutama urumva rero twege twari dushaka ni kuvuga abantu biyemeje gufasha Bitege bavuze ati ikintu nyamukuru mwokora ni mufashe bajya abana hama Bitege nawe turaba ukuntu tumwungunganya mugabo amajambo natwe akaturemera ibujumbura bakavuga ati none kubera iki muguma muvuga yuko Bitege afite abana mu gihe hari abantu tuzi neza ko Bitege atamugore yigeze atanabana afise rero twega turavuga ati ntitwohava tujana n'amajambo y'abantu urabona abantu bavuga vyinshi mu vyeyi umuntu yabona iterambere ry'uyundi bafise kumugirira inzigo bakamugirira ifuhe tugace tuvuga ati reka tugende dutohoreze ukuri abantu bagomba gufasha Bitege ntibacike intege tuvuga ati twebwe tuzoduga ngira warabonye ko twagije turi benshi ariko no munsi twaje turi batatu Jenda vuga ati kubera ko abana ba Bitege nubwo ndiko ndumva amajambo ngo sabana biwe abana barasavye uduhuzu abana barasaba umukate nico gituma urabona izi ni impuzu nazaniye amana uyu n'umukate nazaniye abana sinaje amaboko agaragara kubera ko jewe sindibaruka ariko ndakunda abana ivyo birumvikana ndakunda abana rero nk'umuvyeyi je navuze ati ayo majambo ndiko ndumva hirya no hino wowe nk'umuvyeyi kuko vyavuzwe ari huri Bitege yemera ko ari abana biwe ari huri dukeneye nyene uduhe umuco ukwiriye kubera neza uno munsi tuve ngaha tubizi kuko twe turi hariya rujya rukurukuru twumva no munsi udukurira inkoni ko yishitsi kubera ko nako vyose vyavugiwe ngaha aravuga ko ari abana biwe twese turi kumwe na wewe na mama wiwe ntibigeze muvuga yuko ari abana ba mwene wabo urumva abantu nako baramufasha bacabona yuko umengo hariho ibintu vyinyegeje ego nico gituma tugomba rero kuko nawe twaranamwibarije imbere ya wa mwene wabo namwe mushikiwe aremeza yuko umugore bavanye kandi umva uwo mwene wabo yarahari yari kuvuga ati abana nabuyu ariko ndabakunda nkabi wanje kumwera yabafasha yari kubitubwira urumva yari kubitubwira akavuga ati mwene wa mugihe papa wabo yarahari yari kuvuga ati uyu ni mwene wacu aba bana ndabakunda nk'abana banje kuko na Jenda se mukuru wanje si mwana benshi bazihara umwana wanje kubera ko ndamukunda nk'uwi wanje yarakubakunda arabakunda ariko sishobora kwemera ngo naramuvyaye kubera ko ntagise ndigera ntavyo je ndi ngaha ndi se wabo nta mugore arigera hajya gusa ni kurya yakunze abana ego yarabakunze gusa kugira bari ngaha ariyo yameze nkoboza arabakunda kandi niyo no kwiradio bamekuntu ze muranumva avuga ngo yabatahije arabakunda gusa nawe no kubigera umugore ntawe rigera ikindi kibazo rero muvyeyi gice kiza Bitege urabona yuko ari Bujumbura nta telefone agira mushiki we yavuze ati hari umuntu yanterefonye nyene barayaga sivyo Bitege buriya nta telefone agira ntayagira nubwo bayifise biba ari ibintu sinzi kandi Bitege ugerageje kuraba ni kubera mwege mutaraba ibiganiro uca ku mbuga ngurukana bumenyi ukuntu Bitege yavuga ari no n'ukuntu yavuga ari Bujumbura ni ibintu bitandukanye cyane nkacambaza ikibazo Bitege ukuntu yavuze yuko yabanye n'umugore hama bagatandukana mbega vyovyo mwo bitubwira ko iki ko wumva igihe bivuga igihe babimubaza aba twazananye hariho umuryango wari uhari nigikimwe bivugako ko Bitege yo hava yemera ko afise umugore kandi mu gihe mwega muza ati nta mugore ntarigera twereka umugore n'umunsi warimo uyu mugore amuronkeye Bujumbura nk'ivyo nivyo ntomenye nayo ino nta nivyo arigera bivuze kuva akiri
nta mugore yigeze nta mwana yigeze avyara oya gushikashike yari Bujumbura oya abo bana babiri yaguma bakunda gusa ku hajya abo twana nk'utwo tunezerwa nawe ko twamaza tumukinisha tumukunda nawe ashavuga ati bane baje gutyo niko kubita uko nabo kwikuzana umugore nta n'uwari yigera mbega ujya musi tuza ngaha mama wabajya abana yari ahari so yari yicaye ngaha se wewe yari ngaha se wabo yari Gakwavu ni Gakwavu urumva rero ikibazo cahabaye na Gakwavu ntiyigeze avuga ati Rukwavu ni Rukwavu okay niho habaye ikibazo urumva nawe ntiyigeze avuga ati Beni nyene bimeze nyene rero byaciye bimera nkuko je nyandavyumva yagira ati abo bana ivyo se yabasabiye babibahe ndaho bavugira boca bavuga yuko batobibaha burya byagenze nkuko yari yicaye ngano ntiyari ngaha gusa urumva muri uwo mwanya urabona nk'ubu twege iyo tutaza guys iki kintu ndiko ndavuga kirakomeye iyo twebwe tutaduga hariho abantu bo kwiyumvira ati Nera jenda umwescro Bitege asanzwe atabana afise ntitwigeze tubimenyesha ntitwabivuze mu nzira zacu guys nimba nagarutse ruguru nuko nagombye nganire n'umuvyeyi uyu ni sister wa Bitege nimwe batubwira ko yagiye kurima ubundi ari hajya hirya mukuru uya ego urumva rero nico gituma twaduze kugira ngo dusubire kuganira n'umuryango uduhe idonido ry'amakuru murumva yuko Bitege atamugore yigeze ibintu vyuko yavuze yuko yigeze umugore antwe ngiye tuzaye mubarizi Bujumbura ashobore kuduha umuco wavyo oya nuko rumva tuzomubaza Bitege duha umuco w'ukuntu yoba yarubatse hama umugore aramutana abana kugira ivyo tuzobimenya kubera ko umuvyeyi yavuze ati ivyo ntavyonzi abana yemeye neza aravuze ati bano bana umuvyeyi arabidusigura tubwira ati bano bana bana bamwene wabo ariko kujya munsi impamvu n'igituma mwene wabo nawe yarari hajya atashoboye guhaguruka cyangwa ngo ashobore kuvyanka yagira ati nkuko asanzwe abakunda ari bato Bitegewe yamye abakunda niko umuvyeyi wiwe aje kutubwira nta mwana yigeze avyara kuko nta mugore yigeze agira rero tubwiye ati mwene wabo yase yuko kumbure ivyo baba basabiye bajya abana canke ivyo bashaka guha bajya abana byo hava bica bifata bisubira inyuma canke bigasukundi kuntu ariko uno munsi umenye yuko Bitege nta mugore yigeze kandi Bitege bajya abana sabibiwe nuko muta mugabo tutaraja kure nkuko hari ibintu bari bazanye reka dusabe hariya Nera wa undi wagomba uvuga ngo rumukazana nawe mpamvu wagumye mubaza ngo avuge ko yoba afise abana mu bisanzwe nabivuze nkuko nari nabivuze ujya munsi abana mwarabonye ko basavye Bitege umukate bamusaba n'uduhuzu kubisanzwe sinadoze ruguru niteguye ariko navuze ni sinogenda imbokoboko ngaragara abana nkuko burya abana n'umugisha jewe ndabizi abana n'umugisha iyo ukunze abana hariho ivyamwa uburiko urabiba bikomeye cyane rero nazaniye utuntu abana nazaniye Beni Bonheur na Jessica nabazaniye uduhuzu ndatuba na wa mukate ndatuba bavuye gusenya baza gushika ndatuba bari kuba hafi nkabaha n'amayambi nukuri muraza kubashikiriza message ibi nivyi wabo niyo mikate nukuri rero mwakoze kutwakira nukuri twasanze muri umuryango mwiza imisi yose twaje ngaha mwatwakiriye neza jewe n'inshuti zanje buriya n'ahantu hake uzobona urugo bakira abantu bakabakira bakabashira mu kigo n'ibintu biboneka ahantu hake cyane hama murakoze cyane namwebwe murakoze nayo ahandi nka mwebwe murakeneye gutwara inomero z'uyo oyo hama mukeneye ico mumbaza mugaca mubaza uyo oya acambwira tugaca kururi acambwira nazone zimpe
ahubwo twashaka kumenya hambavu y'uyu nta wundi muntu yoba ari hafi kumbure ku buryo niba ashobora kurondera uno bakamubura tuzoshobore kuronka uwundi wa hafi dushobora kuca tukuronka ko wewe uwo muhungu wiwanje umukazana wanje uyo uriya ntaje zitwa zivuge bazandike zose nazimuhaye yego wawe nawe acha tuba turi kumwe n'aba nta ngorane jewe telefone yanjye nta ngorane ikibazo yazimpaye uraza guca uzimuha rero hambavu yuko twari dubejeje kuyaga n'abavyeyi mbere yuko dusoze twashaka nerabanza ashikirize hariya biriya bintu ashobore kubanza kubereka nazishize hamwe antwangira mama wiwe araza kumenya araza kumenya ukuntu azibatandukaniriza oya ndabyiba hano kure ego nuko rero muvyeyi turakengurutse cyane twongera dushima kukuntu mwatwakiri hama tukaba dushimye ukuntu muduhaye umuco ahanini na cyane tukaba tumenye uko ibintu bimeze kumbure ejo canke hirya ejo umuntu yari yipfuza gufasha canke umuntu yavuga ati ndashobora gufasha bajya abana nabonye akazobafasha azi neza yuko atarababitege akazoshobora kubafasha canke kumbura ari umuntu yoshaka gufasha bitege kubijanye na kujya kuguru kwiwe canke iki akazoshobora kumufasha vyoroshe nuko rero ngiso numva jewe ndi ngaha nko murangi kintu no kumva bafasha nabitege nyene umufasha bakamwubakira akazu ngaha aya none nk'igihe yova atakiri kuri ako kazi kanyu nyene muri mukamufasha nkajewe ndi ngaha nya mukambwira nkamubwira nti fyatura amatafari mukamuha dusakaza agasakara akazu ngaho ivyo byose mukabimfashamwo muzoba mukoze ahubwo jewe ngize ikintu nterera kuri iki kintu umuvyeyi yavuze narigeze kukibwira umuntu yagombye gufasha bitege ko mupangira Bujumbura nibaza ko ataco bimaze ahubwo umuntu yomufasha umuntu yomufasha nibaza ko inzu za ruguru zitazimvye gose kubaka yomwubakira umuvyera nacemera yavuze ati yo bidufasha kugira ayaronka akazu azohora ashikiramwo kuko arashobora kuba atagira amagara ngo akore agume Bujumbura akazashikira ngaha agashikira mu kazu bamwubakiye ngaha ico numva naco neko co bamufashije je nico noshima tugira amahoro bantu b'Imana ico kintu jewe umuvyeyi yavuze hari umuntu nakibwiye ke namubwiye ati hako bitegemwa mupangira Bujumbura omwe ko mwubakira ruguru urumva hama nubwo batomwubakira je ndagomba yuko yoba kwa papa nimba ari n'ivyo bintu bomuhakora akabikorera imbere y'umuryango mu bahantu heza haragurika ikintu cyose naho mwoshira kioske uwuduze n'umanutse arabashorera rero abantu mukeneye gufasha bitege jenzo ibafasha ibi bintu tuyimufashiriza ari kumwe n'umuvyeyi wiwe byo bari ibintu vyiza gose murabizi yuko ubugirigiri bugira babiri kandi ngo isorosoro igwirigiye wowe wese wifuza gufasha murahawe ikaze murumva ko ahanini bifuza gufasha bitege na cyane akabikorera ku gatumba aho ku bavyeyi asanzwe ari twari twarumvise ku gatumba muhira we bamuhaye acasanza twarumvise yuko kenshi byo ngo ntabishikana ngaha bahariya nyene baca babimurira abi Bujumbura ari ico mu mufasha nyene bofasha nubundi ari ikintu bamufasha bogerageza n'imbaraga zo bamubakira bakakamwubakira ino ruguru canke ari nk'ibintu akora mama kamufasha na papa wiwe nivyo n'agatungwa ashaka nko kugura nk'akagurube canke impene kandi mbona ahantu ari heza ho kororera kasha yinywera uko tuyoganyene nta kintu nabivyumvira afise barabizi ko ahantu none ko ndabizi ndamuzi ko ari je namuvyaye ndamuyizi ca yinywera utuyoga gusa nta kindi
twapfuye kumuvuza bwe Yagenda. icyagenda gushaya amatongo yanje naramuvuje yumvise utuguvu yaciye asubira Bujumbura burya nasuye kumubona hamgiye mu mutsanye nuko yego nuko mwebwe mwariko muradukurikirana kuri Magic Channel aho ubona ko twari twamaze kwishikira neza na neza mu rugo kwa Bitege twaba tumenye umuco twaba tuvuhavuye tumenye ingene ibintu byose vyifashe barashobore kuducira ku mayange aho batubwiye neza na neza ibijanye n'abajya abana ko atari abana babitege ahubwo ari abana ba mwene wabo rero uno munsi kwa twashoboye gushika turashoboye gutanga ivyo twari twazanye aho no munsi ndetse n'abavyeyi bakaba bashimye neza ku intambwe dushoboye gutera ndetse bakanadushimira ukuntu dutanze umuco baravuze neza na neza ko Bitege kugira mu mufashe kugira ibintu bigende neza ko vyiza muza muraca ku bavyeyi kugira bashoboye kumufashiriza ahantu kuko ngo kenshi Bujumbura caheza akabitwara handi hana caheza akabisezagura nuko yes nuko mwebwe mwese mariko muradukurikirana kuri Magic Channel nkundira ndagushimire nongera ndakubwira ko twari kumwe na NELLA ne twari twashoboye kujana NELLA sezera abakunzi bawe ya bien sûr ndabikora nuko mbere rero uko tuva muri kino kibanza reka dushobore gushimira abavyeyi bo batwakiriye turagushimiye cyane muvyeyi yego murakoze naje ndakoze kubona naje mbwaruka kundaba sinanabaziga ndashinje gose yego nuko reka dushimire kandi n'umuvyeyi hariya ku ruhande nawe nyene ahobona ko yari yaje gutwakira yego kana jewe ndashimye yuko mugarutse kuraba yego nuko NELLA mu gusozera ngira ushimira abakunzi barikora dukurikirana ikintu ca mbere ndashimiye abatwakiriye kubera ko iyo umuntu aguhaye uburaro abaguhaye ikintu kinini ya cyane ikintu ca kabiri nshima ndashimiye hariho groupe ndimwo yagerageje kugira ico ishoboye kugira ngo dushike muri kino kibanza Imana ibahezagire cyane ndetse no mu bandi bantu bose bagize ico bakora kuri Bitege guhera bakibona ikiganiro cyuko Bitege akeneye ubufasha bantu b'Imana ibintu dukora canke ibintu tuvuga ku ma televiziyo bibona benshi ariko bikitaho abantu bake muri abantu bake rero Imana ikoreramwo nagira mvuge nti Imana ibahezagire cyane umuntu yagize icyo akora kuri Bitege Imana izimusubiriza aho yakuye ndetse n'udusengera buri munsi Imana ibahezagire cyane tutibagira no gusengera abafana bacu hama rero nukuri novuga turaryohewe abatojyohewe kubona ntari bwababona bamugarutse kundaba je ndashimye cyane murakoze cyane yego nuko nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabizidutera intege tumaze iminsi tubona benshi bariko barasaba nimero zamazirimo muri commentaire tuzishiramo ubwira mugenzi wabwire mugenzi we bashobore kugira subscribe kugira ibintu bikomeze kugenda neza wowe karadufasha kugira ano masana mashobore kuzameze neza bucyanye ni Scott asante sanda ubwira ko ari kumwe nanje mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'ametsi mugano w'abantu nuko mwarahezagiwe ciao ciao oya mushaka ko turara oya burije niko ngikuba tutavyiteguriye mugabo je ngarutse tuzorana nawe ubinsavye NELLA risabije ahantu hambere je muzontwara umunsi wa mbere tuza Bitege yavuze ati hari ahantu bakora inyama nini hariho ngo hajya hepfo avuga ati ni akabenzi ushaka ati ingurube namwe atoya pana ingurube jende umuganwa nginka jende umuganwa nginka ashyira irahari wewe wabonye rero umweneyo haya bakwitande je banyitwa Njiyobiri Nizira ni Njiyobiri urumva iryo zina kwanza urumva Njiyobiri we ni ukora brochette y'inkingano uko imeze neza fresh ukora kabenzi wewe uyakora brochette mugire ukora ibintu by'abaganwa impene ni yinka hari ntunze bita ivyo
twebwe mu bisanzwe tubora amaboroshete ameze neza ku bitunguru fresh byose nawe uyiriye uravuga ati kandi yo biri kwe Isenga mire ntizimbe bitanu gusa werindira mu kanya ibiduheze cyatuja hariya bwana nivyo biri. Yes guys. Aba rero twege turagendera tuzogaruka. Miheze ibihe ego ego Beni Bonheur na Jessica. cyane na Jessica. Umubebe n'umurasa yambaye akantu. Nawe tuzogaruka kuri hasi. Bagere rero. Nuko rero sawa murakoze.